ikindi kintu ariko Imana irabiraba ngo umuti nuko abantu baba babangana ariko muza tugakorera hamwe. Haleluya. Nawe nokora ibindi byose mugabe yose igaranye umwana nkamurera umwana mutoya akansoba kakanyako bisaba ko bihindura amarande yewe ibyo ni ibintu abagabo nibo ibyo ni Imana yabihaye abadamu. Muri famiye dukorere hamwe tuzogera kure, mu ishengero dukorere hamwe tuzogera kure, mu gihugu dukorere hamwe tuzogera kure, mu migwi yayo yose, mu madepartema yayo yose, mu magroupe. Iyo abantu bahuje umutima n'inama bagakorera hamwe bakora icyuma adashobora gukora. Abantu bize bari hano bande bafite amadiplome mu nzu batuze amaboko abizi bose. Mwami Yesu. Twumvise ngo babiri baruta umwe. Umwe ngo yikubise hasi uwundi aramuvyura. Kandi babiri inyishu iri mu gukorera. Mu gukorera hamwe. Imana idushoboze gukorera hamwe. Haleluya. Idushoboze abantu benshi bagira ingorane kubera badakorera hamwe. Kandi gukorera hamwe bihera kuri babiri kubyuga. Nakunze Imana cyane. Nta musi n'umwe Imana yigeze iha umuntu igikorwa kimwe yagiye ikora babiri. Nibyo cyane se. Dusomye Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu yatuma abantu bangahe babiri bari kugira ngo umwe niyangane uwundi amuvyure. Haleluya. Niyaruha uwundi amushigikire, niyacika intege uwundi amwongezemo inkomezi. Babiri. Wewe unaza ko Imana yari yobewe ufata umugabo ikamushiramo ibintu byose bibaho akabaha umugabo no kuvyara akavyara. Ico inanyana giki. Yari kumuha ibisabwa byose akaba umugabo akavyara agakora ibintu byose, cyangwa umugore akavyara akeneye kuvyara akavyara adakeneye umugabo. Umugabo yakenera kuvyara akavyara adakeneye ikindi kintu ariko Imana irabiraba ngo umuti nuko abantu baba babangana ariko muza tugakorera hamwe. Haleluya. Namwe abantu bakwiye kuba babiri kugira ngo bashobore gushika ku mugambi. Iyo bikenera yari kubitunganya umugambi umuntu akawuheza ariko nawe ndavuga ngo wa mugabo we nawe uzoba ufise ubuhinga bumeze gutyo uri umwe ntawe uzokwishikana. Wa mugore we nawe uzokora, nawe uziga amashuri, nawe uzogira amafaranga uri umwe ntawe uzokwishikana. Ishira ibintu bibiri. Imana n'umuhinga akomeye tumudugirize cyubahiro. Haleluya. Nakunze Imana cyane. Ngo hari umuntu we yitwa Inyakamwe. Niko Bibiliya yavuze. Inyakamwe amasomye neza. Ninde adusomere hada hantu. Umwe yitwa Inyakamwe. Iyo Nyakamwe rero ngwiguma yibaza Inyakamwe ingene yibaza. Ngo ariko ubundi nduhiriki. Iyo niko niduka ndondera amafaranga, niko nubaka, ariko nduhiriki. Inyakamwe nuko yibaza. Kandi nagomba kubwira ngo iyo umuntu amaze kuvuga ngo nduhiriki abahagaritse ibikorwa. Abandanya cyane n'abandanya. Kabakaba. Abananiwe kubera iki Inyakamwe. Ariko habonetse uwundi acamakuraje akamubwira bandanya. Yesu adufashe cyane. Reka. Iyo Nyakamwe ngo muvuga ngo nduhiriki. Hari ikindi numvise. Ngo hari n'igihe ikivuga iyo Nyakamwe ngo ubundi niyimiriki byo kurya. Ngo ikakivuga ati ngomba ndabikate nakareka we mirikira nta mwana nta mugabo nta mugwa ngomba ndabije. Bibaza ko uwo muntu azoshika kuki atanguye kubijya byose. Ubwa mbere ntasubira gukora kubera yatanguye kuvuga ngo ntacyo duhira yatatse ibihari rero
arabirya kandi birarangira kandi ntazopfa kandi ejo azomererwa nabi. Yesu adufashe cyane. Yewe nyakanga we Imana igutabare mube babiri mu izina rya Yesu. Turakeneye inyishu ni ugukorera hamwe. Kandi Imana nagomba kugira abantu ishyigikira ntiyigere ihezagira umuntu umwe ngo agere ku rugero rukomeye cyane. Umuntu umwe nawe iyo bafise ibintu birapfa umwe n'umwe. Yesu adufashe cyane. Umwe n'umwe uzoraba umugabo naho yogira ibintu byinshi atunze akabicunga akabijera akabigira wenyine ntabibwira umugore byase bikunze birahomba. Uriya akwega cyangwa iyo habaye ikibazo akagira impanuka agapfa. Abana n'umugore aba bapfiriye nabi batari bamayibobo kandi bari bafise ubutunzi bukomeye cyane. Kubera iki? Umugabo yagumye yiharahamba ko wenyene. Yase kubwira amabanga umugore n'abana akiyumvira ngo azohoraho, akiyumvira ngo arazi iminsi y'ukubaho kwiwe. We mwana data, bwira umugore wawe, bwira umugabo wawe ibitunzi n'urugendo rwawe rumubarire kuko urashobora kugenda ntugaruke. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Hari ibihe bya mbere nakora ibintu ibyo ari byo byose ntabwiye madamu, kandi madamu ntiyamora nta n'ikibazo twari dufitanye. Mugabo umuntu yaranze akambwira ikintu nkaca ndamuha. Reka ndababwira ibintu byose natanze ntabwiye madamu byose byarapfuye, kandi ntiyashwaye kandi ntiyanuka. Reka kubera Imana yasizeho abantu babiri kandi ikabaha ko bategerezwa gukorera hanyuma wowe ugacira uruhande ukajya ukiyumvira ikindi ugakora. Ibyo bintu biba bigiyemo umuvumo kuko ntimwabwiye inama. Hari umuntu nahaye 200 niba ari na 50 aje ari karamurana ambwira ingorane, ndabwira madamu uyu muntu afise ingorane izi nadamarambira ayo mahera ntuyamuha. Ambwira ariko we nubona amagorwa afise cyane yamuha kandi yambujije. Inyuma y'iminsi nk'itanu ncamenya ko ari umwescrochard kandi sinigeze senga ngo sikuzi Imana, ncamenya ko ari umwescro. Nagiye kuraba arakwepara ambesha ngitse ngeriwe nsanga atonda mama we abantu nka 15 abakoroneri abakomiseri yari umudamu. Uravye abantu batonda kuyo mugabo yari umugore yacu. Ngitse ndagenda ndatohoza abashitse muri urugo none umugabo wiwe nsanga abakoroneri abapolisi abakomiseri baratonda bagakubita. Mugatondo twahura turi abantu nka 215 baje kwishyuza amafaranga uwo mugore yatwaye. Cyane avuga ati ndaguhebeye we nubwo upfuye siruta. Icyo sinakomye nagumye umenya ninanata. Hari undi muntu uziko twibagiye abageni yewe nico yaje kuri muri nyegeza mireye we. Tera haleluya amen. Imana nishi. Aha birende bari kakati bivuge huko cyane n'icenda biza abandi bo ntibabizi. Haleluya. Turabakiye mu kugeneza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero udacaraza anyaka amafaranga ya mu mico yanje cyane ukuntu ndi. Nushobora kuza ngo unyatse amafaranga naho mba ntayafise ntegerezwa kuyarondera nkayaguranira umuntu nkayagura ishoboye kuyaronka.
araza arambwira ikibazo gikomeye kandi umwe yari uwo muri eglise iwacu nyine twakorana ibikorwa by'Imana ambwira ikibazo ambwira ko afise ikibazo c'imiliyoni n'inusu nanje ndiyumvira ingene ndabigenza ndamura ndabwira madamu hari umuntu ambwira ikibazo ngomba ndamuguranira amahera arambwira ninde ndamubona arambwira reka uwo muntu ntuyamugura nubona nzoyagusubiza ariko umukozi w'Imana nkonje wewe urakora umukozi w'Imana ariko nakubona ingene ameze ndaraba amakoti kirimwe na rimwe amakoti arahenda namutse muraba hari imbere Yesu adufashe cyane iyo umuntu afise agahogo ko kuvuga karahenda abantu hamwe n'amakoti kuko ingabire atandukanye n'agakiza nandi ubu none afashe ingingo nta kintu nkora ntabanje gusenga ari ikintu gikomeye mbanza gusiguza Imana kandi Imana imbujije cyandeka naho uzoburindi mbaza madamu nkabaza n'Imana ivyo Imana itavyemeye hariye madamu agira gutya buhoro buhoro Imana ikacibibwira gacaga mu ati Imana irabivuze aho rero ntaharira yabivuze naho Imana itavye kwishura uwo afise hafi yanje aca ntorera umuti nuwo turi kumwe ni madamu eregari Imana uyibaza igateba cyane ntinishure mugabo nico gituma yaguhaye uwo hafi cyane kandi akubwiye ikintu urenze ko tsuke abagabo tukunda kwihagararako Imana idufashe cyane ayo mahera narayamuhaye ahetse imyaka nka 10 n'ingahe n'uyu munsi nta bifaranga kandi naramuhebeye sinzosubira no kuyamwaka mbere agubwe neza nayaguranye umuntu ndamutangira akemura ikibazo ciwe kuva ico gihe sinasubiye kumubona yaciye yimuka naho twasengera cyangwa gusengera hano cyangwa yarondera ndayishura ariko ibyo byose sinota imva madamu yari yambujije ariko ico gihe cyaranyigishije uhereye Yohana avuze ati uhereye umwana ikintu Imana izombuza nzohita ndakireka ikintu madamu azombuza nzohita ndakireka nuko bimeze ubu ndakivugana nawe kubera ari uw'Imana yampaye umukonse ampanura n'ingoga hafi amujije sawa yemeye cyangwa turiko turavuga ngo babiri baruta Yesu adufashe cyane rero ni kwijambo rivuga ryo gukorera hamwe gukorera hamwe turi mu ijambo ryo gukora ariko dukorere hamwe Imana nayo yari yarateguye irabona ko abantu bari hamwe bagera kure bakora ikintu cy'inkomezi bakora ikintu kidahera nasomye ijambo ryiza riranezera yavuga ngo umugozi ngo igisibo cy'umugozi itatu kijyana igicika reka ufate umugozi umwe urashobora kuwuca mugabo mugize uwo mugozi usizemo igitsibo cy'imigozi itatu baba babaye bangahe wumva ari ibintu bingana bitatu kandi bitatu bisigura ubutatu bw'Imana Imana nishima iyi migozi imaze kuba itatu bisigura ngo madamu ushobora kumubaza nk'abantu bakuze urashobora kubaza madamu ikintu madamu ntagitahure neza Imana iba yaraguhaye abandi nk'abantu bakuze baba bafise abana nabo baca bagira icyo bakora muba mubaye bangahe Imana yatanze famiye ikwiye yatanze ibintu bitatu umudamu umugabo n'umuryango w'abana ibyo byose yabisize mu butatu kandi kugira ngo uneshe ubwo butatu ni ikintu gikomeye cyane Yesu adufashe cyane igitsibo cy'imigozi itatu n'igicika aho Imana ariko iravuga ko ibintu iyo birenze bibiri bikaba bitatu bigira inkomezi zikomeye haleluya gukorera hamwe hari ikibazo cy'abantu usanga hakora umugabo wenyine umugore ntakore ugasanga hakora umugore umugabo ntakore reka ndababwire nta muntu n'umwe adashoboye gukora Yesu adufashe nta muntu n'umwe adashoboye kugira nde gukora bene abo bantu uzosanga bahura n'ingorane zikomeye hari umugabo usanga wenyine yibaza ngo niwashoboye gusa oya twese turashoboye kiramugenza ngo twese turashoboye reka igituma nshoboye hari ibyo nkora we utokora none nta bintu abagabo bakora abagore batokora bagabo nta bintu abagore bakora mwebwe mutokora Imana yabigize ibizi none hari ibintu wewe ujejwe Imana yaguhaye hariho n'ibindi abagore bakora kandi wewe kubikora bigoye yewe nokora ibindi byose mugabo yose igaranye umwana
umwana nkamurera umwana mutoya akansoba kakanyako bisaba ko bihindura amaranje yewe ibyo ni ibintu abagabo nibo ibyo ni byo Imana yabihaye abadamu ibyo ni ibyo abadamu n'abamama kandi ntacyo bibatwara baba barabihindura nta kibazo usanga mukinisha hariya ku gisusa asomagura ariko wowe agusovye konyene hari ibintu twe tudashoboye no kuri kose Imana idufashe cyane abagabo Imana idufashe abadamu haleluya umuntu wese kuko Imana yamuremye iba yaramuhaye ubushobozi kandi tureke n'ibyo no mu buryo bufatika Yesu adufashe cyane muri famiye dukorere hamwe tuzogera kure mwishengero dukorere hamwe tuzogera kure mu gihugu dukorere hamwe tuzogera kure mu migwi yayo yose mu madepartement yayo yose mu magroupe iyo abantu bahuje umutima n'inama bagakorera hamwe bakora icuma adashobora gukora ariko nta muntu ariko arabyumva nicyo gituma mbwira abantu bamaze kubaka kora kandi kwicara kora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka nagiye mbona mu bantu benshi bakunda guhura n'ingorane mu badamu usanga umugabo yaramenyereje umugore gusuma ibintu byose hanyuma hakagira igihe akagwara agahura n'ingorane kubera wamumenyereje aguma avuga ngo none bigenda gute igihe kimwe naragwaye maze umwaka n'igice ndi mu nzu ntabyuka ntazi n'inzu ingene risa madamu araza aranyegera arambwira ngo reka abana barayubuza iyumvira ndarira ndamwishura ndavuga ngo umva izuba sinzi ingene risa umwaka n'igice ndi mu nzu izuba sinzi ingene risa aravuga ngo biriwe ubusa ngo kandi baramuranya sinamwishuye namaze umwanya wo kwibaza none uyu mugore arakomeye cyane ntakomeye uyu muntu arazi ukomeze cyane ntabizi cyanibaza ndavuga okay nivyo Imana yamuhaye kwamaza kumbwira yamenye ko ndi umutwe jewe erega umutwe ni source y'ibintu byose ariko kandi ni jewe nari nagize ingorane iyo nza kumumenyereza gukora kirukanga ntiyari kumbaza ngo bimeze gute yari kumenya ataragwaye ijambo wo kwiruka kubera ntabimumenyereje ibyo ari byo byose rabahajya yategerezwa kuza kumbaza ngo biragenda gute nyene ariko kirumvikana cyangwa nticyumvikana uzosanga abadamu benshi iyo bahuye n'ibibazo nk'ibyo umugabo agapfa nibo ba mbere batangura gukora ibyaha kandi batashaka kubikora kubera iki nta yindi umuti bafise barabuze ibyiyumviro mu mutwe barabura ingene bakora bageze gutora inyishu y'uko gukora ibyaha umugabo aramubwira ati erega nta kundi ndaguha ibihumbi 10 dukora ibi ndaguha ibihumbi abikora adashaka mugabo nta kundi akora ariko iyo kurabiraba usanga abagabo tutagize uruhara kukwereka abagore icyo bategerezwa gukora bategerezwa kuja mu kazi hakiri kare bakamenya ngo nanjye ndafise uruhara rwo gukora umugabo ahaba cyangwa atahaba mbere turi kumwe umugabo agira icyo azana nanjye ngira icyo nzana kugira dushike ku ntumbero y'urugo ruzima sinzi ko hari abantu bari hano ngo batere haleluya kubera icyo baguma wiyumvira ngo hari abantu bafise izindi ngorane rero yarize afise diplome ngaho amubwiye ati kora ngo none ntuzi ko diplome ngaho nyereka icyo nkora narize none nkore bampaye akazi erega akazi ntamwibaza ko akazi gusa ari akazi ka leta gusa oya si akazi ka leta gusa uguma motive werekana akazi ka leta hari ubundi buzi bukora hari abantu bariko barakora ubu hari abantu bariko barikorera ivyabo bariko barakoresha abakozi ba leta ahubwo baza bava muri leta abize amashuri bakeneye abatoteri bakeneye aba enjeniyeri bakeneye abantu bikorera ivyabo barakeneye abantu bakoresha none abo bibaza ko batanguye gute batanguye bakora utuntu duto ahubwo nimba warize vy'ukuri abantu bize bari hano bande bafise amadiplome mu nzu baduze amaboko abizi bose abizi harageze ahantu rero mutayaduza
reka nababwire, reka banza muyamanure gatoya. Umukozi w'Imana umwe, reka nababwire akarorero. Umukozi w'Imana umwe numvise yari afise umukristo. Uwo mukristo yaba ahantu habi. Twaravyumvise ngo yaba ahantu habi hagayitse cyane. Kandi uwo mukozi w'Imana yari umuntu asenga, Imana iramubwira ati haguruka uze gufasha uriya muntu umubakira inzu ararusha afise ingorane. Ariko uwo muntu yari yaranse kwerekana muhira. Agati pastor nombereka ahantu hameze ukundana nama ntibishoboka. Pastor aramubwira ati urahehe ko ndagukeneye ngo sihoni, kwa mbere sihoni, kwa kabiri sihoni, none ko nkeneye ko tuvugana. Ndagusangiye ku rusengero toya, mbwira ndagusanga ahuri ngo uno munsi nafatiwe. Aho nari nafatiwe kuwa mbere, kuwa kabiri, ukwezi. Imana yamubwira aratinda, arabwira none Mana wababariye ngo nza kubakira umuntu, ndamuhamagara ntanyemerera, arafise aho n'ibyo wabibye kuko ntanyemerera kunyereka aha none cyenda yubaka gute, ndayubaka he? Imana yamubwira ati nta kundi ko yabaye urabwenge, nta kundi. Ubundi munsi atangaza mu rusengero aravuga ati igihe kimwe mw'iyi minsi Imana yaruka kumbwira hari umuntu nagomba kubakira inzu, Imana yambwiye ko afise ingorane. Uwo muntu kandi yitwa naka, ashobora kuba ari hano. Naramubwiye ibihe birebire. Suko yatanguye ubundi munsi aravuga ati none ninde muntu ngaha afise ikibanza agowe w'inyuma y'abandi bose ari hano ngo ndamufashe ndamukorere ibintu ndamubakire. Abandi baraduka, acaravuga ati okay, ndarungitse abantu baza gukurikirana abo bantu barabe abagowe gusumba abandi kugira ngo icyo Imana yari yambwiye. Kubera hariho umuntu umwe maze iminsi ndondera ngo ndamubakire yaranse kunyerekiwe. Uwo munsi uwo muhungu yari yaje acaravuga ati naje pastor naje. Kubera yumvise ko agomba kugirana kubakirwa, niho asize amaboko hejuru avuga toya ikwezi kuraheze ndaguhamagara, none ko wabuze umwanya urategeka unyereka umwanya, uraronka umwanya wo kujya kunyereka aho uba. Imana nasiguje yamaze guhindura, yanyemereye ko nubakira umuntu uwo ari we wese akenye muri mwebwe. Baca barondera ubundi baramubakira. Kubera iki? Umuntu yase kuvuga ukuri. Yesu adufashe cyane. Nari nababwiye ngo abantu bafite abadiplome bamwe muranka kuzerekana kandi nzi ko muzifise muranka kuduza, ntacyo bitwaye ni muzigumanye. Reka rero tuvugane ikintu kimwe cyo nashaka kuvugana muri make. Sinagomba ngo muduze amaboko kuko ngomba kubamenya, ahubwo nagomba kubahuza kandi Kristo Yesu arabahuza. Ni mubyeme nukuri kuhora Imana nkunda kuvuga ijambo ry'ubuzima ntagaza hera. Iyo hageze ha nahamagara ijuru riratanga ubuzima, riratanga imitahe, riratanga ubuzima, riratanga iyerekwa. Haleluya. Ariko ijambo rero wewe ubushobozi bw'ijambo ntibwagukuye muri prison. Abagenzi bose waruziga hari umuntu yaguserutse ko babikora, ni wari wabaciye waba telefone. Ndavyibuka sindi hadi Imana nkabwira umudamu wawe ati Imana iravuze ko imukuyeyo. Hari igihe kinganike hari kuwa Mungu kuwa kane yaciye ava muri prison kandi Imana yari yabimbwiye. Kandi abagenzi n'inshuti yari yabahamagaye hirya no hino, abo yitsigiye, abo bakorana mu buzi, abo biganye, abo bavuga ati ugenda muhamagara aseruka. Iyo ugeze mu bihe uwo wizigira ko aseruka arahesha. Kandi aragukwepa, uzobibona, utarabibona ntukabibona. Imana idufashe cyane. Arakwepa uwo bari wizeye. Reka ndakubwire, kura amaso ku bantu, shira amaso ku Mana. Kura amaso ku bantu, shira amaso ku Mana. Ugomba kuranirwa, ugomba gutera imbere, ugomba gutambuka intambwe, ugomba ubutunzi, ugomba kura amaso ku bantu, shira amaso ku Mana yo mu ijuru. Yo y'ibirembe ikabisohoza. Nako ndavuga ngo ntukarabe ngo nta muntu n'umwe atakwiye gukora. Reka